Hala. Oi. Yesu akunzi ba Star TV, amaro Imana abane namwe. Mwebwe mwese aho murere ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze. Muradukundira ibikorwa byacu. My name is Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Mint, Mr. Kimararongo, Love in Town, ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashara Fashije, Mr. Adonke, King of Ladies, Sharpman, Dollar Boy, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Nkunda gushigikira abantu, na cyane cyane muri country yacu, kwera ko bavuga ati Fashara Fashije, kwera ko tusitringa kwera twafashije. Iyi ni Star TV rero, nimba turi hano kuri airport, International Mercure ndadaye iyo tuje ngaha kenshi tubaduherekeje abantu ariko kandi iyo tudaherekeje abantu tuba tuje kubatora ari gusanga ari abarundi ari gusanga atari abarundi murazi ko igihugu cyacu ni ciza nticimiriwe n'umuntu wari we wese kuza ngaha anye buri muntu wese ashobora kuzana so ndi ngano kuri airport kwera ko tuje gutegera cyangwa tuje gutora umuririmbyi wacu Madiba da Classic. Madiba da Classic reko batamuzi numwe mu baririmbyi beza cyane numwe mu baririmbyi yavukiye muri zone Kinama numwe mu baririmbyi babandisi beza cyane numwe mu baririmbyi kera indirimbo yakora zari indirimbo nziza cyane numwe mu baririmbyi na cyane cyane bafise ubwenge numwe mu baririmbyi na cyane cyane amashuri yabo bayize muri South Africa so inyuma rero kubura umuvyeyi umuziki warasubiye inyuma gato ariko uno munsi Madiba da Classic akaba yagarutse gukora umuziki akaba yagarukanye izindi nguvu zitandukanye zidasanzwe ukwezi kurakwiye cyanye kuba kurenga ko gatonya ari mu gihugu cya Tanzania aho yajanywe n'akazi k'umuziki mbega uno munsi tuza kuganira iki nawe ariko giruze kumenya icyo tuza kuganira nawe uza kuba uri hagufi ya Star TV uza kuba uri hagufi y'ino video kugira tumenye byinshi tumenye byari byamutwaye mu gihugu cya Tanzania murazi ko mu gihugu cya Tanzania uno mwanya hari hatameze neza kuri security ni yari kirenga ariko biri kose nimba yaragiye hari akamara ukwezi kose tuza kubura byinshi yatuzaniye na cyane abarundi bakunda umuziki n'abarundi badakunda umuziki kuno munsi murakwiye gukunda umuziki kwereka umuziki uvuzwa hose haba mu kanisa urashobora kuvuza indirimbo ya gospel kugira mwicanga mu kintu bigene neza cyane so mube ready get ready mubone kino kiganiro mega kiganiro kiza kuvuga mwiki tuza kuganira iki nawe numwe mu baririmbyi beza cyane numwe mu baririmbyi kwiye kumenya buri kintu cyose ciwe dushigikira abarundi muri rusange abarundi batanga umuziki mwiza tubashigikira ariko abarundi batanga umuziki mubi tuzobashigikira mu kuvuga ko umuziki ari mubi let's go Yes, nkuko bisanzwe abakunzi b'umuziki wa 257 uno munsi simvuga abakunzi ba Star TV canke abakunzi ba Yaga Tech TV vuga ati abakunzi b'umuziki wa 257 uno n'umuririmbyi bamwita Madiba da Classic uno mwanya turi ku kibuga c'indege aho kera twabona abaririmbyi badafata rutema ikirere baje gukorera hanze y'igihugu akazi kabo canke ku muziki tukabona baguma bakorera ngaha bamwe bakanabita ko ari abaroko bivanye nuko bakorera ngaha gusa ni Madiba da Classic katumuramutse tunamwakira mu gihugu ca Mata n'ubuki inyuma y'ukwezi kose atabarizwa hano tugiye kumenya ati mbega Madiba da Classic yari mu biki yari ko arakora ikirika tumwakire karibu cyane Madiba da Classic. Yo what's up what's good Umeze neza ameze neza cyane gusa kuva muri pause cyane nari nansi ibintu bya media gusa mwebwe sinzi ngene mwashe it's because like I don't like interviews murabizi okay ariko tuba turi kumanya kugira tuze turonke exclusive sandukanye umuririmbyi kandi utegeza gutanga content
Okay, ni bien nakibazo. Okay, Madiba the Classic wari umaze igihe kitari gito hafi nk'ukwezi kose utari ngaha mu gihugu. Mu kugenda uvuye ngaha i Bujumbura waragiye ariko nta na kimwe wigeze umenyesha ko ufashe Rutemikire rugiye. Ariko twarabonye amafoto agaragaza uri mu gihugu ca Tanzania. Dukeneye kumenya Madiba the Classic yavuye ngaha i Bujumbura agiye muri Tanzania mu biki. Ibikorwa vyamujanye ni muziki canke hariyo ibindi tutazi vyinyegeje n'indani. Mu bisanzwe je nkuko musanzwe mubizi ndakora music, umunyamuziki. Ibyanjanye muri Tanzania ni music, at the same time twari tugiye gukora ibikorwa nyene. Kandi simaka ngo ndabibamenyeshe kuko tubibamenyesha mu bikorwa. It's project after project. Kubera ki mu kugenda utashimye kubigaragaza? None mu kugenda naraseze no kuza ngarutse na arubona bibwiye gusa mwebwe sinzi uko mbe Starboy mwabimenye gute niwaje wenye rega ukivuga niki wacu musaza tutegezwa kumenya makuru abandi ko bagitaye gusa ikibazo cyambaza ni iki wagiye mu gihugu ca Tanzania ukwezi kose novuga ko ikibazo cyari kiri mu gihugu ca Tanzania novuga ko cyatanguye ari yuri ndetse n'ubu ubonye security si nziza cyane byari bimeze gute ibyagutwaye hariya kubikora hariyo situation itameze neza imeze kuri mu bisanzwe nkuko musanzwe mubizi intambamyi zamazihari challenge we need to face it because every time like it's always a part of our jobs so biriya bintu byashoboye kuba namwe mwarabibonye nabwo byari byoroshe kuba mu kindi gihugu hafu kwezi kose muraza ama dépenses yutaba like you upanze cyangwa yuba urara mu hotel ufungura restaurant and everything so dépenses zabaye nyinshi at the same time twarakoze ama project menshi agiye atandukanye but it's all about work and I'm here to push our industry and that's it kabisa indirimbo iruka gushira hagaragara yakorewe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yanatuye amafaranga menshi ugiye ku mu video Vixen numwigeme mwiza cyane ugiye ku ma location meza cyane ugiye no mu bikoresho imwe mwagiye murakoresha muri video byari byiza cyane bigaragara ko indirimbo izimvye bisigura ko inyuma yaho uragiye mu gihugu cya Tanzania twebwe nk'abakunda umuziki cyangwa nk'abakigikira umuziki cyangwa nk'abawupushinga kugira ugere kure tubona yuko wagiye mu kazi tuvuge ko ari strategy nshasha kuri Madiba gukorera hanze y'igihugu bitandukanye no gukorera hano bimeze gute mu bisanzwe niko akundi kurondera standard good quality no kwagura imbibi like different connections kuko gukorera nga mu Burundi turamaze kuhakorera nimbari gupushinga music yacu nga turamaze kuyipushinga bihagije and at the same time we just need to explore the world hirya nino tubandanye tuzana izindi quality kuko nitwo kwa turi hahandi nyene we need to grow and like kwerekana ko hari icyo ushoboye you need to do different to others that's it kabisa Madiba n'umuririmbyi mwiza kandi cyane ndetse n'umwanditsi mwiza cyane namyenda nabivuga kare muri introduction nakoze ariko kenshi namanibaza kino kibazo nukimubaza Madiba ngira kumbure yoshora kucishura abakunzi b'umuziki nicaye ikintu Madiba adakoregwa cyangwa nicaye ikintu yifuza ku bakunzi b'umuziki cyangwa ku supporting umuziki yaba ba promoters bategura ama shows kumbure uno munsi Madiba abuze yumva yona bashinja muri kano kanya kubera ko Madiba numwe mu baririmbyi bameze neza cyane ariko the support ahabwa simba mbona kwikwiye habuze iki ni yahe message wohereza abantu bari kwadukana muri kano kanya aje cyo no basaba gusa nuko nimbura umurundi nimbura umwana w'u Burundi nanje ndi umurundi kandi kuba turiko turakora music nibisigura ko tuba tubikora ngo kugira tube famous ahubwo tuba tumenyekanishije igihugu cyacu mu makungu mu mahanga hose bakakimenya so nimba uri umurundi nimba uri umwana w'u Burundi kandi ukaba wishimiye ko uri umurundi gushigikira Madiba naco bitwaye kuko uba wishigikiye ubushigikiye igihugu ubushigikiye idarapo ryacu and at the same time ikintu tudahabwa twebwe abaririmbyi si jewe gusa mugabo reka nivuge jewe kubganje support nabwo ari kirenga and at the same time we are working tuba turiko turakora so nk'ubu gerageje kuraba abaririmbyi situation ibihari ariko tukitanga umuntu ugafata amatike y'indege ugafata videos ugakorana n'aba directors bakomeye ugakorana audio mu ba producer bakomeye ni ibintu bitaba byoroshe kuko hariya dukoresha
money like ziri like foreign money ziba ziri hejuru cyane kandi biba bihenze, so ni ikintu cyo gushigikirwa, tuba dukwiriye gushigikirwa bivanye n'ukuntu abantu tuba turiko turayitanga urumva. So if you need to support, just support us and that's it. Madiba, uri muri generation twovuga yuko kuva 2017 urunganwe rw'iwawe hariho benshi bahagaritse, ariko wewe uracyapambana. Nizihe nguvu uri kurakoresha kugeza yaho ubu Madiba kungene turiko turamubona ariko aza gushasha? Dusubira inyuma gato akabazo k'amatsiko. Muri uyu mwaka nyene tutararangiza umwaka warashoye kuja mu gihugu cyo mu Rwanda, aho icyari cyakujanye ndumva ngo wari wagiye gukora video y'indirimbo yawe we na Kiriku na Double J, nubwo bitakunze ucurasubira kandi uragaruka mu Burundi. Ituru kandi ya kabiri ikujana ugiye gukora indirimbo yawe ku kanyuma. Ubu naho twumva kandi ngo ugiye muri Tanzania. Abaririmbyi bakomakomeye twovuga yuko ushobora kuba mwarahuye nabo hariya mugakorana, bo bari bande nimba atari banga? Mu Rwanda nta muririmbyi n'umwe turakorana. Mugabo we linked up with a couple of artists. Twarashoboye guhura na Bwiza, twarahuye na Amalon n'abandi, but if you see, I don't need to like talk about it so much on this platform, but kubwanje mu Rwanda nari nagiye gukora ibikorwa byanje. And at the same time nk'ubu mvuye muri Tanzania gukora ibindi bikorwa, so wait and see, just support and nimwibagire gukora subscribe on my channel. Ariko ku kibazo cha Kiriku na Double J kuba indirimbo wari wagiye gukora ya video vyagenze gute kugira ivyo ntibikunde? Video iracyari on pending kuko haragiyemo ibintu novuga ko muri contract twari twumvikanye harabaye ingorane kuri kote za Double J na Kiriku harageze aho agwara aca mu bitaro. Double J nawe aca yibaruka ikibondo aja mu bindi bintu nyene mwarabibonye. So for me nivyo tuma mpagarika gukora, and at the same time harabaye ibintu nyene byinshi. I don't want to talk about it on medias, but kubwanje je nemera mu bikorwa byanje kandi ndazi ko like ndafise abafana, ndafise abankurikirana, and at the same time ndafise izindi ndirimbo ziri kuza nebiteka izo ndirimbo. Mu makuru y'ibanga biravugwa yuko ari umu artist akomeye wo mu gihugu ca Tanzania mwashoboye kubonana mu rugendo rwawe, ariko ntabwo washatse kubigaragaza ubishire ku mbuga. Yo barindega Madiba muri Tanzania? Ego. Muri Tanzania ho ni benshi. Muri Tanzania ndafi mwaranakoranye ariko nta post nimwe yabigaragaje wowe. I don't need to post. Twabonye gusa video uri kumena champagne muri studio. I don't need to post. Champagne no umuntu supporting a music, and by the way big up to him, no umuntu ariko arakora murabibona akwiriye gushigikirwa. Mu mushigikire uko simaka ngo abari gukorera nga music ariko arayigirira promotion like mu bihugu bitandukanye is going so fast, so he needs support. And at the same time kuri jewe arabaririmbyi benshi twakoranye muri Tanzania ni benshi, and sinovuga umwe kuko bobo ni benshi cyane. Mama wanje ari kuzuba like je nibaza yuko twomureka kagenda Madiba gira ibihe vyiza ndetse n'umuziki mwiza uzutugwemo gusa igihari no gusupporting Yagatech Star TV wo kuruhuka. Thank you. Yego jya musaza. Asante sana bakunzi ba Yagatech.